Moteri yanjye irakomeye fresh ni brum. Ikindi nacho akana kiwanje mugiye navuka ndi kwa papa na mama utabuke nomne nakiwanje nubwo no kamena Mungu aitwe Mungu jamani twakuze tutize yuko twakuze tuva muri famille badafise nakamuto mugabo mentira turafise agakinga aha pia ndamugira tinjira indani na baido ingia ndani tunaenda kusaga bana batuto banakula usa usumba kamara mazi usumba kakamuto waragira ko naje nikuvuga uyu muduga wiwanje ndakurahiye urazimbye initiai kandi fisi moteri gikomeye rero uno muduga wonyene naguze angaye w'imiliyo vraiment sinirata w'imiliyo no kuvuga jewe maze guterinda ikintu ca mbere umwana numugisha uva ku mana kandi Andotera ibiharagisa binaye arishimiye guterinda cyane umenya uyu umwana azogufasha mu bana biwawe ikintu ca mbere kibabaje kuri nosi no kwihakana amaraso cyamana kenshi turamaze kuryamana rimwe so inde ikoma ko cyangwa jinale kandi rero turiyamirije ubu ari abakobwa benshi basigaye batubeshera abandugu none ngaho numva kuri kurambeshera ubu niyo nanguye kuzanda mesura nka koropa nkasasa igitanda nkagira kira kintu cyose n'umukozi yawe urakora ngana naramwira namugiye ati subira muhira ntangure kuvyiga nkiri ino kuko ninamara gushika muri Amerika nibizove bingora STV every story matters. Hello la famille nizere ko meze neza je meze bon so rero nje kuri urupangu nizere ko muhazi mwese murahazi fise amakuru fise namwe asa muraza kubibona amakuru mashasha utiro ni gute mwetu mnifate kandi rero sinamuteguje canke ibikini bikino ntana kimwazi nje kuraba Sammy canke berahino canke bakame me rero fise inkuru shasha camugatire kanze kimya gusa nyene namwanziki ndamubaza vipi uko umeze neza nihuri ngwego rero yibaza ko ari amahoro tipetrete ni kumuramutsa bisanzwe kumba umuntu nifitiye amakuru nyene kimya narigeze kuhaza nje kuraba juste ujya munyari rero Sammy bahajya kandi hari n'ibirato by'umudemu ari n'impuzu bari baje kumesurira umenga nanacungure ndaraba Sammy yararongoye kandi ni imodoka ni wiwe Sammy yaraguze imodoka ni wiwe ya moto yarahevye kuyikoresha rero abantu kimya Sammy asigafise umugore umurindire gusa ndodore kimya akunze ba STV rero umuvumburo ni badodo bagenda binjira Oh Mr. Sammy Oi Halo niko nafua Uko nafua Ndio Cameraman Amaliza fua maze kata kupe kwanza hivyo vitu. Tukupe vitu gani? Maze kupe kwanza hivyo vitu. Kupe hivyo vitu. Sammy ndondera kwanza umuntu akora mesa ngaha. Ari umudemu yanga akora mesa. Nyimba ari umugore wiwe. No, je ntabwo ni mejeje kumesura na ceno wogangira nje. Arabeshi umuntu aje kumesura vrima bayambaye nkoko. No, navzindutse mesura hama ndahejeje kumesura ngira nje muri ville. Sammy gare ko mbona nazeka sana. Mbizamiri ndakubwira ikintu kimwe miri. Umuduga wanje miri ndakubwije gare nyine katakufunguka tusikie tone sasa miri initi ai sawa ona mumamdita nani miri initi ai kugira ni njiri imbere morancha ngayi nyuma basi nosikia sasa gari Sammy muziana usa usumba kamara mazi usumba kakamutoragira ko nani nikuvuga uyu muduga wiwanje ndakurahiye urazimbye initi ai kandi fisi moteri gikomeye rero uno muduga wonyene naguze angaye w'imiliyo vraiment sinirata w'imiliyo naguze w'imiliyo miri ubu mu mateka n'umwana wanje azovuga ati papa yarigeze kugura umuduga ayo n'amateka wimeje kugurisha rero oya sinzogurisha vuba uyu n'umuduga w'amateka agusa ariko aragenderamwe azaca kugurisha ni yake uzoba uri kuri anniversaire utaya mu ijoro mamagara ati Sammy urashobora kuza kuntora uramaze kujya kuresha umukobwa ufise umuduga mani umukobwa wese uresha ufise umuduga papa mama akukatari yaki akiona tuna deposit ukaona kya mchukua pepe kanyana nuko yakwangiye ko mu bana inde kanyana yaragifise moto yasuka kamoto kaje okuki kanyana
Kanyana aranyankiye ko tubana nyene Kanyana nyene man urazi Kanyana amafaranga asigaye afise man ujya mukobwa je nivira ko asigaye afise amafaranga menshi cyane kandi burya mu buzima bwose iyo umugore akurushije amafaranga nigaka kuba sawa mugusa mu bakinyi ba filme rero niyo nyine ufise imodoka ushaje wakinyi ba filme fani nari mse ngo barawumwatse oya je navyonzi kandi je navyonzi gusa jewe nubwo no mu bakinyi ba filme nubwo no mfise umudugu ushaje baramwatse mugacagura mushasha nawe rero afise mushasha awe nawe ya mpya umukinyi wose imoteri yawe irakomeye nta nakimwe imoteri yanjye irakomeye fresh ni ikindi nacho akana kiwanje mugihe navuka ndi kwa papa na mama nakiwanje nubwo no kamena igihe navuka ndi kwa papa na mama mu nzozi ziwanje igihe nari mu nkambi igihe na madori munzi narigeze kuba impunzi uriko urumva mu Gatumba Angela Mbombo huzura amazi ni kubera Sammy je rero muri ico gihe kera sinarizi ko hazogera mu buzima bwanje ngura umuduga wa TI kandi mere ko ngura iyi nabanjije mamanje kumugura Probox iri mu ibarabara nabibonye warabibonye voilà nukuvuga rero ga natanguye mamanje namugura Probox ubu ndaguziye Mungu aitwe Mungu jamani twakuze tutize yuko twakuze tuva muri famille badafise nakamoto mugabo mentira turafise agakinga aha pia ndamugira tinjira indani na baido ingia ndani tunaenda kusaga banakuba tutu banakula miri na usikati kitamana utapata hinge ndamurondera ari imbwa kawe ukuja naco nimba imbwa ntungiyo imbwa ego ni muwese kuri time twari tari muwese pale kwako imvua mugashairi yongeza nguri kimanasiyo none miri fifi karibu nishafika unaniambia karibu nishafika zamani kandi ngo mwicaye ashaje uturaga Sammy ndio kwanza tuikale hapa urabona ino butura ndakwereke ino butura irakuruta imyaka ndakurahiye imyaka none umwana wa muri 2005 2007 yo niri vugisha ukuri Jefis imyaka 20 ni oya ntirakwira 20 oya none 21 oya na 21 nukuri nakwakaraga muntu sawa basi karibuni kandi ndagushimire cyane uri mu bakobwa bapambana cyane ya kuburi muri ino kano kazi kacu utaratwarinda uri kurapambana uri kunyipuriza utwarinda oya no ni numugisha nyene kubera hari umurimvyi yavuze ngo umukobwa avumye cyane muri kano kazi kacu cyatwarinda yaje kumva ya mugabo biravana Niki? Chaka kuka na gasutwa vraiment. Agasutwa vitu. Unasikia mtakufa, mtaona watoto wanasubiria mbinguni. Mama! Nyimbo wali muna. Kuna watoto kama 20. Inde. We. Sammy yarongwe mbatavye mwari muzi yarongwe ko nta muntu wambwira ko ari umujene. Sinzi kamera bari ko yabibonye hari kanambirizo mudemo. Ngo aheje kumese muzi kandi samata mesa. Sammy kitu yoshora ni guteka ko arakunda kurya. So nukuvuga ngo muri no misi ndiko ndi nanguye kumva akamoto ko kujya kubiburaya rero bambwiye ati buraya nta bakozi bagira bo mu nzu cyane cyane iyo muri Amerika kumva akamoto ugo muje kubiburaya ya ndiko ndumva akamoto mbaye ndisa twabanye neza zuzuranduka sandora bivuze ko nzogende cyangije muga ndiko ndumva akamoto kuko nabariyo bari bameze nkajewe rero ubu niyo nanguye kuzanda mesura nka koropa nkasasa igitanda nkagira kira kintu cyose n'umukozi yawe urakora ngana namwiro namubwiye ati subira muhira ntangure kuvyiga nkiri ino kuko ninamara gushika muri Amerika nibizove bingora kandi kumvise makuru ko Sammy ngaho kenshi bari bakobwa hano muri ino nzu ya ikintu cya mbere jewe ndakunda mama wanje cyane amba mama wabisigaye ko ari umukobwa n'igituma ntashobora kugumiri iminsi yose twamenyanye hari umunsi numwe nigeze ndagukankamira canke ndagukubita ya kubera ikintu kuvuga nko ndavyibuka ndagukankamiye canke nkagukubita ni nkuko noba nkubise mama wanje canke nkankamiye mama wanje wa mwana wawe kwirikira bayi priya ho ni ibintu bisanzwe mugabo mama nukuvuga ngo igitsina gore cyose ndamubonamo nk'ishusho ya mama wanje niyo mpamvu nta kuro wirwa ngaha ukabapompora ivyo nibiki komashana kwa jina la Yesu kurumba nukuvuga ngo je ndubaha umugore ntakubitwa inkoni mwanamke wa kubembelezwa basi nimba kwase kutararongwa je kandi namwe umukobwa ngaha uzorongora ryari mu vyukuri hari umukobwa yitwa Igira neza ngenda mubereke bagusanga ro nyina ari ngaha kunzi ba Steve je ujya muyigira neza oya ntamuyigira neza biki none reka ndabe kuri stati giwawe abafana ba Steve photo tegeza kuza gucamo umukobwa ari mugira mariage na Sammy kandi ari ngaho mva mupompora nguyu ngenda gire screenshot
mana we Yesu we bisigura iki umuhungu mu gihe miri na wewe utaraja ku mugabo abantu bakubona ko uragasutwa mugabo mu gihe uzoba wagiye ku mugabo abantu bazoguha icubahiro naje ubu ari abantu batama icubahiro kubera nafise umugore mu nzu bisigura iki rero nugira ikibazo turaza kwibanira umunsi je nawe genda uza gufasha mu bwawe no wamombye urongoye miri ucugira imvi n'ingoga mukuri kw'Imana hamwe wabona umuntu azogushira mu nzu yo cagira imvi mu mutwe kubera iki none wewe miri wakurara kuri mugera uheruka yajyare nta nahonze Yesu kuri anniversaire ya nani amkwenda kwa nani anniversaire ya nani ya jaja mimi jora mbonye honyene mukuri ndabwiza ukuri miri wowe hamwe ndagutwaye no chansaza usaza ego no changira imvi mu nanje tubanye tuje twarukoya mu ndwi zibiri kose marakunda badebe ejo haje kanyana akazagira neza akaza jewe je sinkunda abagore ahubwo jewe nda oya je ntabakobwa nkunda urahakwa basi nta nakimwe urahakwa nubwo twinyicaye nta kundi kabukire none asamara makuru mfise ko inyuma y'abana bawe hari uwundi mwigeme sitamuvuze izina yigeze kwagira izinda twamashina kwa generalize naho hari yarahari bamwita Yvette mugabo ya musheri wa ntuze ya musheri wa Iva pana ntiyari umusheri wa Iva ujya nani Yvette mugabo mu nyuma abantu baje kubitahura yuko bitari ivyo ya ntabwo byari ivyo par exemple y'abavye na baramushitse mu nzu canke wari kumaka vyariwa iyo bari ivyo no kuvuga jewe maze gutera inda ikintu ca mbere umwana numugisha uva ku mana kandi batera ibiharage sabina arishimiye gutera inda cyane umenya uyu umwana azogufasha mu bana biwawe ikintu ca mbere kibabaje kuri nosi no kwihakana amaraso no kuvuga ngo ikintu bicitwa amaraso sinzocihakana ya bisigura iki rero gamfisa abana babiri umuhungu n'umukobwa Priya na Baido ahubwo ngo nubu Imana yaramaye umuduga ima parcelle makira kintu cyose mugango manimvira igituma Imana itaramu umwana wa gatatu nkakibura nimba abakunzi ba Mr Sammy mu nsengere mu byukuri inzoro umwana wa gatatu ego akunzi ba TV makoze kuduke nanje kuraba Sammy yanse kumicayi acha kunone so reka ndababwire so nagoma ndababaze hari filme shasha duheruka gusura yitwa agahinda shamba n'agahinda kubuzima rero ni filme twakinanye na bamunyari twagomba tubabwira abantu nimba bo barakunze kanyana nayo ni filme nziza cyane iri kuri Rukundo TV iri kuri Rukundo TV Burundi rero ndabatumiye mwese nk'abafana mukunda filme ndundi iyo filme iraryoshe bandugu iri mu mafilme ya mbere maze kwandika ryoshe cyane Sammy niko ya mamisi yose rero ndabatumiriye mugende kuri Rukundo TV murabe iyo filme shasha hanyuma ikindi naco kandi no kuri tukiri ngaho kwanza kubera iki Sammy kunda gukina uri umusheri wa Jeje Jeje Anita cyangwa byo muriye ujya mukobwa ahubwo twamadukina amafilme tudahuza ya filme twakinya Shamba gusa ari umusheri wawe ya ishamba n'umusheri wanje nindi mwakinye muri babiri gusa muri Gitega mu hotel mwari muri babiri ya yego ni filme twakinye y'abantu babiri ya gusa ni nkuko mora nkinana na Jaja nta Jeje nkirana n'abandi handa mavuga ngo Sammy ngo gabwo usanga ngo kwivuga ngo demwana hakanyana ngo ari wa Sammy bire mujya mwana n'umushinwa n'umuzungu bire baswa Sammy inde abana biye yavuze ngo barabira ku matwi donc byo mwana dafise amatwi abatari gwanje uvyaye umwana adafise amatwi abatari gwanje ni kuvuga ngo ikintu cya mbere ndabira kuna amatwi amatwi uruko rigororotse ni minwa ni kuvuga gusa kandi tumbo ni jarara irashobora kuvyara umwana uko hasari koko saba ari umwana gusa yaba ari umwana ikintu cya mbere umugore ahari hose Imana imuhezagire miri nuko utaraja muri maternité miri urambaza jewe igise ya nakozeyo unastahili kumheshimu wazazi nk'umuhungu afata ikofi agakubita nyina wiwe n'umusazi mu mutwe umuhungu afata ikofi agakubita nyina wiwe uyo n'umusazi mu mutwe mama ni mtu wa kuheshimu sana mama nakupambania twebi papa kuko turatera tukacha twiruka mugaba mama kaguma rera ya so abakunzi ba STV genda mu kurikirana Sammy ariko akina filme uko neza nirahera filme kanyana yaraheze finale yari ryoshe cyane narayiravye narayikurikiranye je ibikorwa byose bya Sammy ndabikurikirana vraiment mandeke iby'abandi ko ndi Sammy nka frere wanje nka musaza wanje ntimore mvuga ibi nka
genda kuri Rukundo TV Burundi mubakurikirane kwa kina film byose cyane genda kuri Buja Movie online menga hari bariko kina film yitwa Kanyange imeze neza sana genda mubakurikirane n'umwandisi Zimaniki ushaka kumukatiza nice kimwe mata aho yerekana muzimana no mukobwa miri fifi nzima Samari banisha so abakunzi ba TV ndabakunda cyane tamakuma nzimane ciao ciao Mungu awabariki sana STV, every story matters.